gitangura ari amababi kiri hariya amababi kigaca kiza kinjira muri seshwari ngaha muri seshwari safi sana. Bigenda gute? Yego. Ibyiza by'igihugu biratwe n'abanyamahanga. Sivyo? Aho rero b'abarundi birirwa bavuma igihugu. Yego. Impamvu banka yuko abarundi baza kumenya ibi, baza kubona ibi. Aha direct karabana Egypt. Kara muri Egypt. Iyi piramide batujyari 1938 yubatswe na bande? Umudagi. Ingena hajya ingana ba cyabana nyabistwa. Okay. Yes. Simbi injira muri piramide simbiza arinje muri piramide. Ni gyabuye gya Prophet of Jesus. Wow. Ngahari ibiki gasimbi. Ai nuzuze kwirega. Muri kino gihe abanyamitahe n'igiki bomenya ku Burundi kuko hariho abanyamitahe benshi batinya mu misi yahera gushira imitahe yawo mu Burundi ku makuru mabi bafise ku gihugu. Icyo bagiye abo baracerewe igihugu cyacu ni nyabagendwa kandi ni igihugu gitekanye. Gifise ibintu byinshi bo kungukiramwo ubudandaji bya tourisme. Murazi bijya by'amasoko ntanganguvu n'ibindi mu Burundi no kuri muravye n'inanasi yaho canke umuhwi waho uburiye nta handi ushobora kuronka. Hama nkeneye kumenya kahise ka hano hantu bavuga ko abarundi bahakorera iki? Abarundi aho hambere baraza abami cyane barahagendera baje kubandwa yego aho hari isenga kibuye niho babandikwa hajya n'ubu baraza kuhabandikwa nanye ndoza kubandwa gusa cyane ndoza nisiza ingondo nje kubandwa gusa cyane ubu haza abantu bahaza n'abantu baza gusaba abakobwa babuze abagabo baza gusaba aba partenaire abagabo ejo n'umugore yaje ngakubandwa bwa n'umugabo we n'ukuri kwimanda anje bisaba nanje ngenda yanyoye kamazi yo no munsi vuga. Ministre karihereza amazi yo kwisoko rya Nile muri Mediterane. Wow. Ameze gute? Uku niko tuyanywa nta macupa nta yego. Wow. N'abandi batandukanye n'abazungu ati nanje mbwirizwa nanje kugenda nyoye numvirize nguyu unya umuzungu ati nanje ngenda ndayanyoye numvirize. Wow biraryoshe cyane bisa neza cyane gose. Wow niteka ridasanzwe kuno munsi dushobora kuba dufise ahantu hari amazi umuntu ashobora kunywa bitarinze guca mu mahinguriro ngo birirwe barakoramo imicafu itandukanye. Oh my goodness. See the beauty. Wangene hasa hano hantu. Wow. Oh my God. Wow. Voilà. Wow. Ini Carrera. Ini Chute do Carrera. Voilà. Yes, welcome ladies and gentlemen. Murakomeye zirakomeze neza muri wose mwiriwe cyangwa muramutse naho muherere. My name is Frank the Answer in African TV. Sindagugaza wese uri kwadukira uri mu Burundi mu Rwanda bitazana muri Kenya muri Congo Iburaya ndetse mu guvu y'abarabu ndavuga wa mande sanabi Saudi Arabia Dubai Canada Australia Zambia Malawi Mozambique nande hose kwise mbege mwese ndabaha ikazu kiri mushashwe kwinshi nacu ndagusaba kugira subscribe. Yes turi neza itora ni muri Bururi ya kera ni mu ntara ya Burunga niho turi neza. Yes tuje hehe tuje muri OTB yonga anya itora domaine diplomatique. Yes tuza kujana aho turi kumwe na diplomate batandukanye baje bava mu bihugu bitandukanye. Tuza kubona urugendo rutandukanye ngene baza kubakira ndetse n'ivyiza by'iwacu muze dutembere ino izini turabingene bategura icayi cy'u Burundi. Yes kumana natwe asante sana. Ndi kumwe na Simbizi wase Mavumba ambassadeur. Kiri gute mu ambassadeur? Meze neza? Je meze neza cyane. Okay. Bana ko ministre ariko arakira abashitsi biwe kamera hari yamushikira kandi bana ko nyakubahwa ministre kwa ministre yamaze kwakirwa n'abayobozi bo kuri izine yatora izine yitora nkuko mubibona aba bari kumwe n'abambassadeur n'abambassadeur bamwe n'abaserukira Burundi mu makungu abandi n'abasanzwe ari abambassadeur bibindi bihugu bari accredité Igitega tujane ngahanga kugira ngo baze gutwereka
simbizi yego bimeze gute uno munsi kuba two tugenda twerekwa ibibanza bitandukanye byo ngahanya mu Burundi ariko kandi ibibanza ngira akamaro k'igihugu n'ibintu wakira gute n'ibintu bimeze gute murazi yuko ubutaha mu biharuro tweretswe n'ikigega mpuzamakungu FOMI cyarekanye yuko Burundi buriko burikora mu bukene FMI nanjye ngo FOMI ni gwacu na FOMI nangorane yego bafuma bagakosoreramwe umugabo FOMI FMI byose ntangorane nivyo wacu hariho turavuye ku munzane turavuye ngaha ku munzane rero baragomba dutembereze rero icyo bita izine rero warumbajije ikari gazo wambajije ati none kukituza igihe twari hariya mu umunsi wa mbere hatangura semaine diplomatique yego hariho ibiharuro batweretse ibiharuro batweretse biga biharuro byari bikomeye cyane biga biharuro byari bikomeye yego kuko batwereka ukuntu Uburundi buriko burivana mu bukene yego rero kwivana mu bukene ni ya emergence nyine icubera bari karavuga le pays émergent sivyo ivyo rero biba mu bikorwa urabivuga bro habamo igihugu kiba gifise amahinguriro sivyo igihugu gitango aho abene igihugu baronka ivyo bariko barakora buryo umenya yuko abene igihugu bariko rava mu bukene iyo bafise ivyo bariko barakora urabivuga bro rero muri ivyo bakora rero nibi ngaha mubona ngaha voilà aro twese tugomba twambikwe wow gahanya bakira bakabahereza imyambaro itandukanye hamwe n'ubufukamunwa wogira ngo muri izine habariho byinshi bitandukanye ibikorwa bisanzwe bitunganirizo ngaha mu Burundi amakazi baturi kumwe kandi na ministre wiwacu ngaha bise dora amahoro cyane mumeze neza ego murakoze cyane yes nuko unye ngaha aza kubona byinshi bitandukanye kandi tuza kuronka amahirwe kugira ngo ashobore kutuganiriza ubitandukanye hano onye muri kino kibanza yes ibintu bisa neza ngaha ariho kandi baje kugira ngo dushobore kwerekwa ivyiza by'iwacu nuko unya ngaha hifashe yes simbizi yego aha twamaze ko kuyoberwa wamaze kuba uwundi muntu ambassador salam salam sawa yego mezereza kati yego twagize itora hani itora turiko twa babonye yuko ahantu hose twaciye amazu yose ariko ibati yego cyo nakibonye yego amazu yose ariko ibati amazu yose ariko ibati bababwiye ati rero kugira ngo umuntu abone igihugu aho kigeze yego urabajya amabati jana herukino atabati na rimwe rihari hari mugamba hari mugamba hari ubwatsi hari inzu z'amabati yego iyo tuvuze ngo inasho ya marché ni ibice cyo turavuga inzu y'amabati yego muganga kiranga urazi cyo kamazi kugira sisubire kupo urazi cyo kamazi bo uyu asanzwe ari Dr Benjamin asanzwe ari n'umwanditsi yanditse igitabo Une nation ya marche mu bisanzwe rero ngaha novuga yuko bya biharuro bya FMI mwe yerekana ni gwa rugendo ruri muri cya gitabo yandika exactement yasuvuze ngo intuze igihugu giteye imbere igihugu cifashe muri 2040 giteye imbere muri 2060 hari abantu barakora n'inguvu zose ku buryo ico cipuzo canye cyo mukuru w'igihugu tugishikako hataranagera aho hantu murabona bajya hajya bagira abona abantu usanga ariko barakora ariko bararima suko byahora ubu abantu bararima abantu barimbura urabona ibigega twabibonye urabona inzu y'ibati twayibonye nta nzu z'ibyatsi zihari ibi rero byose tubona twambaye ikirezi n'ituma yako cera tuze turabika tukibereke mu byerekane nuko bimeze niyo mpamvu twaje ngaho kugira abantu tubereke ikirezi twambaye kasuro n'insiguro zaho OTB yavuye nahigeze turabe ibiharuro hama dushingira intaha abarundi abane natwe rero uzakora byinshi bitandukanye muri no rugendo ngene mbega dushobora guhingura icyayi cacu neza nuko
nahakirirwa cacayi urabona yama cacayi kimwe kivuye mu murima iyo amakamyo agishikanya hajya baca bagipakira naha baca bakizana ico cico on cyo kiratembera ngaha kiragiye kumenyere ko muri Afritextile hari ahantu bakira ego ipampa yes ego hama mu nyuma tukagera kuri produit fini y'igikwembe ego rero turaza gushikana kuri produit fini y'icayi nonga ariko bizakugenda kandi no musi nakugotwa oya buri Afritextile turagose twatana igikwembe kandi twatana icayi simbizo ya wishingeshe mu diplomate wishingeso yes ukuri simbizi muramenyereye muri Afritextile twaragoswe twatanye igitenge twari twaraho babikorera n'umunsi ngo naza kutaha datanye icayi uyu n'umuzi atahana icayi iyi niyo bita sompene diplomatique abadiplomate bandi bose ab'indani nabo hanze babona aho igihugu kigeze let's go voilà bari nk'imifuko umva ko OTB kuva 76 iba ari imyimbo urabona ko hari ibintu bimeze neza voilà byo n'ibiharuro yego reka tujane batwereke tuza kubona vyinshi bitandukanye n'akamoto urumva ko ari icayi akamoto k'icayi yes uyu mama n'uwaserukira Etats-Unis mu Burundi uyu unye umurazina ndibatse yes of course wow yes nuko unye dernièrement Vous n'étiez pas la personne à la oui, c'est moi. C'est ça, et votre nom, répétez. Simbizi Wasema Vomba. Mais mon vrai nom c'est Idriss Maniragava. Simbizi Wasema Vomba. Il fallait que j'ai votre carte. Et vous avez dit votre nom c'est Emmanuel? Maniragava Idriss. Oh my god, I'm so terrible with names. Yeah. J'ai du mal. Oui. Les noms. Bonjour, c'est votre équipe. Oui, c'est mon équipe. Bon, c'est bien de vous revoir. Vous allez participer toute la journée? Oui, toutes les journées. Okay. On est avec vous. Comment? On est avec vous dans tous les journées. C'est super. On se reverra bientôt alors. Oui. C'est la représentante des États-Unis. Je me dis, oui, vous allez me donner ça. Yes. C'est bizarre qu'il y ait un diplomate bagenzi biwe. Oui. Combien de followers vous avez? J'ai une portée de plus de 10 millions de personnes. Une portée de plus de 10 millions. Énorme. Et plus de 200, donc plus de 200, à peu près 200 000 abonnés. Wow. Oui. C'est impressionnant. Oui. En fait, maintenant, c'est dans cette émergence qu'on est. Et aussi le Burundi est en train de nous promouvoir. C'est pour cela qu'on est là. Okay. Et c'est nouveau, les influenceurs au Burundi. C'est l'aspect touristique. Oui, c'est ça. Oui. Oui, mais je ne me souvenais pas bien de votre nom. Oh, c'était... Il faudrait, je ne sais pas, peut-être on va mettre une photo ou quelque chose sur notre Twitter. Simbizi aracari arasomesha hariya nyamuzungu kwe C'est ça. ari mu biki J'avais tagué l'ambassade, alors j'ai posté. kwinjira neza na neza muri izi ngaha anya hari basanze batunganiriza wow see the view angene hasa neza mwangene hatunganijwe neza cyane gose Vous avez... oh Oui, ça serait un plaisir. wow Ça serait un très grand plaisir. aha bitangura Oui. ari ivyatsi ngira ngo hama bitace biguma biduga ino tujane Très bien. Je suis hors. Simbizi aracaganiriza umuzungu Simbizi umuzungu uri kumusaba visa cyane Oya si visa. Ambwiye ko aza kuma carte yiwe. Ko aza no kumpuza n'abantu muri embassy. yego Kugira tujye turayaga. kirakemutse rero Oya tekana apeti. yego Simbi ngare twamaze En fait, ici, gushika c'est juste le début de l'extraction. C'est quoi? Le début de l'extraction. Parce que c'est à partir des feuilles qu'on extrait le café. Le thé. Le thé plutôt, oui. Mais c'est à partir de ces feuilles. Ça sent bon. Ah non, Ah ok, c'est le séchage. Le séchage. kila amababi matoto Salama. kicha kishikira ngaho tukishikiriza ngaho ku mawoji Voilà.
1, 2, 3. rero ugisikiye ngaha ku mahoje Merci. Merci beaucoup. ica kiri tukishira ku mahoje kugira kibe fretri Ça, c'est- C'est normal, non? iyi ahayi non non Thé noir seulement. thé noir. Thé noir Ici, seulement. c'est le séchage. Le thé vert, alizine do mabayi. Uniquement. C'est le thé noir. On fabrique le thé noir ici. Wabonye rero ngaha Uniquement le thé noir. ahayi aya mababi nayavuye mu mirima y'abene gihugu sivyo amaze gushika ngaha aha bariko barayumutsa suko ari niho yumukira sivyo aha niho aha bariko barayumutsa sa Ndabafashe. yego Bon, c'est-à-dire ici Kirundi? yego aha duheje kwakira icayi aha niho duca dusanza icayi naho twateguye kugira duce tuhasanza icayi tugikuremwo umuyaga tugikube gifise imidite iri hagati ya 65 na 67. En fait, ici, kihamara amasaha ari hagati ya 8 na 12. 8 ni mu gihe cyo muci amasaha 12 naho ni mu gihe cyo mu gatasi. Aha rero tuheje kugisanza tuja tugishiramwo umuyaga hariya biriya mubona hariya n'amaventilateur arungika umuyaga ngaha ushitse yaje ucubura aho uca nkuko mubibona inyuma n'akayungiro k'intoboro uwo muyaga ucuduga muri iki cayi kigaca kigenda rero kiriko kirata amazi mw'uwo mwanya twababariye hagati y'amasaha 8 na 12 icayi tutatangura kugikura. Et là où on vient, c'est là où on collecte. Là où on collecte, on met ici. Salama boss. Yego. Aha rero tuvuye aho banikirira ikawa. Sivyo? Yego. Aho bagira iki? Banikirira ikawa. Ikawa oya si ikawa. Icayi. Ana. Oui. Sha. Icayi. Je bambwiye ko ari cyo kwe. Nico kugurisha hanze. Mombesha igihugu. Oya. Kugishora cyose. Yo nibibaho. Na rimwe. Oya. Oya. Mwana afise abana bakinywa. Yego. Abana banje bananywa icyayi gose. Zirakigura rero. Aha nacuronka ngaha. Oya baraduha. Ndasubira kugotora muri Afrique Textile. Simbizi ya uri mu diplomate uri na diplomate uri mu grand diplomate utwara muri Maroc uca wibanga gerageza wibange rero diplomate ashiriye kandi ashiririye kandi ashishiriye ndapana babandi bayo yavuze umudiplomate n'uyu umudiplomate ashiriye kandi ashishiriye yego abo nibo badiplomate dukeneye yego batwebwe reka nanjye ni bukebuke oya biriko biza ku rugero rudasanzwe yavuze umudiplomate ntibagombye kuvuga gusa bajya baserukira igihugu hariya mu makungu na mwebwe nyene iyo mwerekanye ikintu ciza kiriko kirakoreka yego erekana aho tuvuye neza Franike bahabone iyo ni diplomasi yego mwebwe mwerekana isura y'igihugu mukibwira abatakizi iyo ni diplomasi yego nimuzo muravuga ngo nasho tora diplomasi urazi yuko hariho abarundi batazi yuko ibi bibaho none ntiwabibonye hariya twagiye je bwaruka mbere nje muri Afrique Textile bijya bitenge twambara kuri do 1er juillet ari biva hanze igitenge cya premier juillet kubera twikukiye kiva hajya mu Burundi nyene iki cyayitunwa iki la reine Elizabeth hariya muri ubu bagiye muri Courage ubu rero tugiye aho bita muri Courage tugiye muri Courage aho
basyera icyayi hariya bavuye kucumutsa bure tugiye aho basyera icyayi yego voilà bawe batangiye kugisya iyi nabwo ari sombe iki ni icyayi urusyo okay aha rero cya cyayi cyavuye muri séchage cyamaze kumuka yego basi bakirunika ngaha aha ni mu rusyo rw'icyayi yego rikataye genda gikoramo uru n'urusyo urubona rwose n'urusyo n'urusyo urabona ko rufise huro itembereza hariya voilà ok uru rwose n'urusyo uru rwose n'urusyo uru n'urusyo aha bahita gute ngaha bahita kuri fermenteze inde fermenteze akora gute aha naho kwanikira icyayi urumva icyayi cyavuye hariya cyaje ngaha cyaciye hariya mu rusyo kibye mu rusyo gica kiza ngaha kugira cyanikigwe bayumvise ga bro sawa sawa akiba cumutse oya ntikiba kirumuka agashobora kuhaca rinda ndaharengane jewe bana kandi imbere yawe bana yego ubu rero murabona icyayi cyamaze kuva hariya mu rusyo twatanguye icyayi cyumutswa urabona neza n'ahandi hantu kijya gisuragira iki kora ko wumvirize ko cumye kora ko na kimwe oya ni kiruma oya ni kiruma aha mu hatwo turacana mu mashini menshi atandukanye anatwo twacumye ngaha rero aha barunga igicumye ubu rero ubu n'ubutunzi igihugu gifise aya Franike aya mayizine nk'aya yego ararenga 5 yego hari 5 mu gihugu 5 mu gihugu 5 wow turi hehe itora yes murabe ubuhinga n'ubumenyi buhari ku bana b'abarundi ne pas sonné ok Franike wow ibintu bisa neza cyane aha two duca mu mashini atandukanye kandi menshi yo mu bwoko butandukanye ariko yo gushobora gukora icyayi neza cyane hariya aha bahita gute aha bahita gute ni seshware cyaza kuri cyari gahanye icyayi ngiki cyatanguye kuza aha icyayi kiba cyarangiye iki ni icyayi nyine cyaheze iyo kiraza hama ibyo bibuyebuye birimwo ibyo bibuyebuye birimwo aha ni kubera niho kirahera niho kirahera inyuma ikiza kirari imbere ngabo aha niho bagisyera niho gisohokera cumye cumye gitangura ari amababi kiri hariya amababi kigaca kiza kikumuka kinjira muri seshware ngaha muri seshware safta iyo ni seshware mon frère yego ngurabe icyayi rero turabe rero icyayi cyamaze guhera ingene nacyo kiba kimeze iki ni icyayi
the beauty of our country. Wow. Ibi no mahanga natwari hake babifise. Yataye. Yego. Wow, ibintu biri kurundi rwego. Ntivyikora muze. Ubuhinga n'ubumenyi biranga mu bana b'abarundi. Nuko reka dutembere. Duke Simbi. Ya! Kibwira cyatevye. Ikirenge kirero. Igicaye. Urabona ibi bimashine byose. Yego. Urabona izi mashine zose. Kugira gusa ushobore kuronka akayi. Yego. Wow. Vyiza vy'iwacu. Urabona rero ngaha iyi rero yamaze kwica inyezina. Amaze ugitekera. Kandi urabona yuko kiri cyamaze gushira kuri kirango ca BBN yuko ari icyayi kizira ubunenge. Wow. Yego. Simbi. Two tubona ivyiza bidasanzwe surtout abarundi batari bazi ko mu Burundi bihari canke badasanzwe baha agaciro ko mu Burundi bino bintu bihari. Niki babwira abarundi? Wow, abazungu baryohewe bariko baragenda bahifotoreza. Abanyamahanga bariko barahifotoreza. Berekana batangaye. Wow. Uravyumva? Yego. Ibi bitangaza rero ubona uno musi wena ko n'abanyamahanga bariko barabigira. Yego. None wewe uburiki wewe. Sibyo? Wow. Yego. None maka aho igihugu kigeze. Hari ijambo umwubaha yavuze. Yego. Ujya mu diplomate w'Umurundi asanzwe aserukira igihugu muri Maroc. Yego. No yavuze ati bigenda gute? Yego. Ibyiza by'igihugu biratwe n'abanyamahanga. Yes. Sivyo? Aho cyo rero babarundi birirwa bavuma igihugu. Yego. Impamvu banka yuko abarundi baza kumenya ibi. Baza kubona ibi. Yes. Rero bwaneza yuko ati biraryoshe kuba uno munsi ubushikiranganje bw'imigenderanire. Yego. Bushobora kwiyumvira kino kintu. Bukavuga ati twebwe turiko turakora. Sivyo? Yego. Uno munsi Burundi muri rwa rugendo w'igihugu cifashe, igihugu giteye imbere. Yego. Abakeneye kudushigikira. Bazodushigikira partire y'urugendo twenyene turimo. Yes. Urwa munzane. Urwa munzane. Baya ntango ni kamera cyako. Urumva? Yego. Raba yose ijyanye byose n'imiduga y'amakuru diplomatique iri ngaha. Sivyo? Imiduga y'amakuru diplomatique abaserukira ibihugu byabo bose bari ngaha. Yego. Bose batanga bavuga ati aha ni mu Burundi. None twebwe ko atwibiharuro turonka bavuga yuko Uburundi ari igihugu gikenye. Ahubwo nagiye cyo nibaza ko nza kubaza ministre. Uburundi ko ari igihugu gikenye. Gikena gute? Bino bintu bigenda gute? Cyane n'amaraporo mabi atangirwa ku Burundi. Nivyo nyine ndakubwira. Nkavuga neza yuko niyo mpamvu bazaswe baserukira ibihugu byabo ngaha. Yego. Bazoge bavuga bati nimwakendera kudushigikira. Muzo dushikire mugabo mubona natwe by'inkomezi zacu aho zigarukira. Sivyo? Yego. Ni ibintu rero byiza cyane ibintu byo kwishimira. Yego me. Rero urabona neza yuko ati urabona neza yuko uravye uruganda nta murundi numwe atokwishimira aho urashobora kuvuga ati nanjye ndi umurundi ubonye. Yego, antuka. Yes, ubwiriza ko proud n'igihugu cyawe. Wow, nuko unyi turacari kumwe mu rugendo shure turimwo urugendo shure kandi tuko turajana mu ntara zitandukanye ndetse no mu bibanza byo kwereka ratiro vy'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi tujane. Lorsqu'il était en Égypte sur la mer Méditerranée, voyant le Nil se étendre dans la mer Méditerranée, il s'est posé la question d'où vient cette eau. Alors comme il était explorateur, il s'est décidé lui-même d'aller à la recherche de la source du Nil parce que le Nil se trouve en Égypte. Où est-ce qu'il était? Il était en Égypte sur le lac qu'on appelle Kil Bahar El Abia du Nil. C'est l'arabe.
en français veut dire la mer blanche du Nil. Il a quitté l'Égypte, il s'est rendu au Soudan du Nord, où il a rencontré le lac qu'on appelle Bahar el-Jebel. ariko arasigura ingene iri soko ryiswe isoko rya Nil ingene yahereye muri Egypte ariko arava kuva muri Nil Blanc aramanuka epfo muri Sudan arashya muri Lac Albert ariko ararondera aho ajya amazi fleuve Nil. Il a rencontré la rivière qu'on appelle Akagera. Voilà. Maintenant, il entre au Burundi. Justement du Burundi, dans la province qu'on appelait avant Muyinga. Il a rencontré la rivière qu'on appelle Il descend au centre du pays. Jusqu'à 15 km d'ici, il a rencontré la rivière qu'on appelle l'Ovirose. Avancé vers ici, à 5 km d'ici, il a rencontré la rivière qu'on appelle Kigira. 2 km d'ici, ça s'appelle Gassé. Arrivé là-bas en bas, ça s'appelle Gasumo. C'est là où l'Allemand Burkhardt a découvert la source la plus méridionale du Nil. Burkhardt ne peut pas passer là pour aller chercher la source derrière la montagne. Il aurait entré dans un autre bassin, le bassin du Congo, pour dire qu'il était arrivé après une longue marche. Uwitwa Burkhardt yatembereye ibirometero 3,7 kugira ashobore kuronka isoko ryo bari rikure ry'amazi ya Nil. La source la plus méridionale du Nil là-bas en bas, à Kasumo, Burkhardt s'est décidé de construire une hama kugira yemeze neza yuko yashoboye kuronka amazi yakure cyane. Burkhardt yaciye yubaka piramide. Yaciye yubaka piramide. La pyramide à la tête du Nil. La pyramide à la tête du Nil. Iyo piramide niyo yiswe piramide nyene yerekana aho hava isoko nyaryo rya Nil. Ça se trouve ici au Burundi, à la Kasumo là-bas en bas, la pyramide dans le symbole de la source. Urumva rero nuko bimeze rero arahejeje gusigura ingene Mwalema yagenze ibirometero byinshi cyane bishika ku 6,700 kugira ashobore gushikira isoko busoko aje gusigura la source la plus méridionale. Alors ni isoko riri kure cyane umva niryo soko rya nyuma rya Nil. Karasigura ingene bagenze umva isoko ryo muri Mubambe. niko jeno gite yego rero urumva rero uno mugide touristique. Yes, nuko unye tujanire kugira ngo tubereke ibibanza n'agakaranga vyo Burundi ngaha Agnes nko ibintu bisa neza. Je mets trop, il faudra y aller doucement. Oh. Trop large le passage. Oui, il faudra y aller doucement, il y a des très doucement. Wow, yes, bisa neza nko mubibona. Turi kumwe n'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu aho kandi turi kumwe n'aba ambassadeur aba diplomate batandukanye baserukira ibihugu vyabo mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye. Yes, muruza kubona natwe runo rugendo guno munsi no kubimeza aho munaniza yuko isa neza cyane. Wow. Turi kumwe kandi n'abaserukira u Burundi mu makungu nabo nyine bakari ngahanya kugira ngo kumbure badoshobore kuja kurata ivyiza vyacu zo ngahanya iwacu. Yes, nuko partout dans le monde. Naimaze kuhaza bizi n'ubwambere uce ngaha nawe wararigeze kuhaza. Yego 2017 ni kera cyane. Wow. Ni shasha. Wow. Harasa neza cyane ariko. Oh. Nuko unya rero. See the view. Voilà. Oh my God.
Wow. Voilà. Ngo bubwiza bwacu. C'est ça la source. Chiza c'u Burundi. Yes, twahera ça c'est le Nil. Frank wabonye Nil rero. Kandi rero icyo nakubwiye rero amazi yo mu Burundi ushikunywa. Simbiza yawe. Kandi nacuba rero. C'est vrai. Nacuba. Urasubiri? Ushikunywa. Wow. Nacuba nico nta nakimuba mu Burundi nico kintu cya mbere abantu bakwiye kumenya. C'est très propre. Ushikunywa kandi nacuba. Voilà, uranywa ntacuba. Wala gafrani. Jenda yanywera hariya. Wabona yuko nisi yacu nisara aba yacenga haba ari sawa. Ego. Ni utera unywa. C'est l'eau propre. Wow. Bien filtré. Et voilà. Ugeriya vomye gasi. Ngenda mvomye. Uno musi nywa Nil. We give a chance. Simbizi yararengwa yuko atagenda atatwaye Nile. Karakanye Naturellement. Voilà. Naturellement. OK. Frank. Ego. OK. Amazi ameze gute? N'amazi meza très bon. Uyaye imeze gute? Akirahonja ho? C'est très bon. En fait, kimwe nuvuga mu butunzi Burundi bufise. Ego. Amazi. Ahantu hose ushitse amazi uterumwe. Burya hari ibindi bihugu usanga bifise ikibazo cy'amazi. Ego. Tugemurukira muri Kenya bambwiye iti bihinduka nk'amazi ucupfa. Oya, amazi asanzwe mu ibombo. Iyo mu ibombo mbayatekesha gusa kuyamesuza. Mbwa tubinga nawo turamazi yanahangwa ushikunywa. Ego. Urumva nibi nyene baba ariko barereka. Ni kimwe mu butunzi kandi urumva sinzi nyine cyo yigeze kuvuga yuko ati iyaba bikunda. Twogwiza amazi tukanayashora hanze. Ego. Nini des erreurs d'aménagement qui se sont passées ici et le projet actuel de reconfiguration de ce site. Il faut expliquer. Parce que les gens voient qu'il y a des démolitions, etc. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Sur dommage, il y a plusieurs touristes qui nous rendent ici. Ils ont voulu que la source reste naturelle. On est en train alors de réhabiliter ici pour que la source reste naturelle. Alors, l'Allemand Burkhardt, lorsqu'il est arrivé ici en 1904, il a découvert la source la plus méridionale du Nil, à côté de l'arbre que vous voyez là. L'arbre, l'arbre, on l'appelle Araucaria, le nom scientifique de l'arbre. Il a trouvé une fontaine de là-bas, en petit gisement d'eau. Il a canalisé de là-bas. Burkhardt n'était pas dépassé là pour aller chercher la source derrière la montagne. Il aurait entré dans un autre bassin, le bassin du Congo. Ici, alors nous sommes, ça s'appelle Gasumo. 2 km d'ici, Kasseigne. À 5 km, Kigira. 15 km, ça commence à s'appeler Rugironza. Et ça va au centre du pays, ça va s'appeler Rububu. Et ça sort au Rwanda, ça va s'appeler Kagera. Tanzanie, Victoria. Ouganda, Victoria, Nil. Sud-Soudan, Albert. Nord-Soudan, ça commence à s'appeler le nom arabe Bahal el-Jebel. En Égypte, ça va s'appeler Kil Bahal el-Abiad Nil et ça se jette dans la mer Méditerranée. L'eau qui tombe ici prendra 6 mois pour arriver à la Méditerranée. Voilà, l'eau elle est potable, on peut voir même. Oui. j'ai vu. Je peux s'arrêter ici. Ministre ati ntegerezwa kugenda ndayanyoye ko kabisa. Ministre ati mbwirizwa na jewe kuyanywako. Reka turaba ministre ariko aranywa amazi yo muri source du Nil. Wow. Frank, ndagufata nawe uri kuranywa ku mazi yawe. Ministre. Ah oui, ok, yes, good. Anje bisaba nanje ngenda yanyoye kamazi yo no munsi vraiment. Wow. Ministre ariko arihereza amazi yo ku isoko rya Nile muri Mediterane. Wow. Ameze gute? Uku niko tuyanywa ati. Nta macupa nta. Oh yes. Yego. Wow.
n'abandi batandukanye n'abazungu ati nanjye mbwirizwa nanjye kugenda nyoye numvirize nguyu unya umuzungu ati nanjye ngenda ndayanyoye numvirize wow biraryoshe cyane bisa neza cyane gose wow niteka ridasanzwe kuno munsi dushobora kuba dufise ahantu hari amazi umuntu ashobora kunywa bitarinze guca mu mahinguriro ngo birirwe barakoramo imicafu itandukanye ariko amazi y'u Burundi akaba ari amazi meza cyane gose ku isi nzima yes niyo yaya anya kanje nihereze kugira ngo numvirize guyayo ingena ameze raba umvirize urabingena nezego wow ati nanje reka ndayumvirize si wow nguko unya abadiplomate batandukanye hano onya bariko barihereza no mazi ubumvirize koko guyayo samazi yaciye mu buhinga butandukanye kugira ngo ashobore guhingura oya ariko n'amazi meza yo kwihereza ukanywa kananje numvirize uburyo bwayo wow Franik, yes, araryoshe cyane. Take the camera. Yes. I want to take the picture for it. Wow, amazi araryoshe cyane gose. Yes, gumana natwe rero. Urabona yuko abadiplomate bose bavuye ngaha baryohewe. Burya amazi n'ubutunzi bukomeye cyane gose. Aha ndazi neza ugerageje kuyaga umwe yo kubwira ikibazo cy'amazi bafise mu bihugu byabo. Kugira bashobore kuronka icyo bita odus. Sivyo? Amazi meza ashoka nyobwa. Amazi menshi banywa bobo. Abanza kuyashyira mu yahingurira. Bakayahingura. Babanza kuyahingura. Rero urabona neza yuko no munsi n'ubu n'ubutunzi. Inyuma y'ivy'amahinguriro twagendeye uno munsi urabona neza yuko buro two twerekana icyo bita ubutunzi kama. Mu butunzi kama dufise n'amazi arimwo. Sivyo? Akabiga rero nuko aya mazi dufise agaburira isi. Aya mazi ava ngaha amara amezi 6 kugira ashike muri Mediterane. Aya mazi arashika no muri Detroit d'Ormuz. Aya nyene none wow Detroit d'Ormuz yego wow reka tujana hari tugiye kuroba piramide nayo ndahwera urahwera kabisa tanguye guhemagirika nishinze kujya indya kama amafiriti nishinze urabona iyo igihugu kirimo amahoro n'umutekano nuko bimera jejo navuye Igitega sanga sasta zijo urumva bro biro ni ibintu biba ari amahoro n'umutekano kuri ushobora kuduga hano hantu n'abasore bahabananiye kuduga wow tujane rero kuraba rero kandi tujane kuraba pyramide yes nimuze rero mu mateka ya pyramide bito mateka ya soko y'amazi ya Nile umwalema yagize ubwo bushakashatsi yaciye yubaka pyramide turiko turaje buya nacagira akayubaka nk'icibutso nko kwemeza ndashikiriye ahantu kure hashoboka sanga amazi ya Nile reka turabera ico cibutso cubatswe n'ubuhinga sanya kuba ambasaderi meze neza niya kuba ambasaderi aserekera Burundi muri Maroc nakubwiye yuko ngaha dukubita recto verso nabaserukira Burundi hanze n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi rero mba bose urumva ni sommet diplomatique wana ngo ninyakubawa yarabamenyesha makuru nkawe kuri RTNB muvyeyi wayandi maradiyo nanje murazi ko sigaye ndi umuvyeyi wanyu influencer
ariko abantu muri tera agateka agateka aho kamye yego so urumva rero ni byiza kuko uru rugendo shure ambasada mwari mumaze kugira ingendo mwene iki yego mwa amazi koze mugatumira nyine ukunyene no mu butunzi bw'igihugu yego nyine muka nazana abandi banyamahanga nkuko turi kumwe ngaha yego urabona harimo abaserukira ibihugu byabo yego hanze bari ngaha mu Burundi yego cyangwa abaserukira ibyo bihugu baba mu bihugu bindi biri hafi y'u Burundi yego n'ahandi rero turabikora turagira ingendo nk'iki yego kugira ngo tumenye igihugu tuba turiko yego turakorera yego Jean ibi twabonye tugendera amahinguriro ahantu hatandukanye ubona n'ibibanza by'iratiro byoba bihwanye na cya kivuga cyane n'icubahiro avuga ati nukeneye kugushigikira agushigikire kuyihangira ubugezeko ku kivi yego cyane kuko twaragendeye amahinguriro nk'uko bivuze twarabonye yuko Uburundi buriko batera imbere yego abarundi batandukanye bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo yambona kazoza yo mu mwaka wa 2040 na 2060 ishikire twarabonye yuko ariho abarundi benshi bamaze gufata iya mbere urugendo tugize ngaha nago utweretse yuko ibijyanye n'ingenzi navyo birashobora gufasha bikagira ibyo biterereye mu guteza imbere igihugu kugira dushikire yambona kazoza twifashe twiga batwigaburira murakoze cyane ambasada murakoze yego so Frank ari mu wende ngo yanditse igitabo cyitwa Le Burundi un peu en marche sivyo ndibaza nawe uri kurabibona antuka ko igihugu kirafise aho cyavuye kirafise naho kigeze cyane no mu biharuro bitangwa na FMI sivyo yego igihe twarujya munsi bugurura uyu mudugo muze umuduga kera twawuduga turiko turahunga yego nyakubahwa ambasaderi arabizi mugabo tuduga tubwiye ati nimuze mugabanye basi binure igihugu yo gifise injya wanyine banezerewe abantu bari kwashinga muri kino kibanza baboneka neza yuko ari kibanza ciratira ari kibanza ciza ari kibanza buri muntu wese ashobora gushikamwo akanezerwa akabona ubwiza bw'igihugu cyacu ciza tujane rero si the pyramid gire pyramid mumaze igihe mwumva ngiyi pyramid benshi bumva batarabona African TV tugomba tuyibereke neza cyane wow this is the pyramid. Merci beaucoup. Wow. Isa neza cyane ngiyi pyramide. Wow. Urabona neza yuko ari kibanza ciza. Kibanza ciratira. Kibanza buri muntu wese ashobora kunezererwamo ageze hano. Wow. Akaru aha direct karabana na Egypt. Ajara karamu Egypt. Iyi pyramide batujyari 1938 yubatswe nabande umudagi ingana hajya ingana ba cyabana nyabistwa okay yes no injira muri pyramide simbiza arinje muri pyramide ni yavuye ya prophet of Jesus wow ngahari ibiki gasimbi I know uje kwirega yego cyawe uje kubandwa ushaka kubandirwa nga yego ushaka kubandirwa aha direct aha ndaba direct muri Mediterane muri Egypte ya Egypte ni hariya mubona hariya hari muri Egypte ku birometero 3700 si 1700 km kugushe muri Egypte oui là-bas
6700 km niko ego niko umwalema yabiharuye 6700 km ego ukeneye ko tubandanye kunyene tuguruka naho tondera urutaro bagenda gucya straight tuga muri Egypte ko gusurabira ngaho urabiye muri umuryango umenye yuko ani muri inzira gushika muri Egypte urayibona direct binga nabirebi ego nabirebire ha rero simbi piramide ijya hangahe wishikako iyi piramide bugize kabiri ya na soma nawe waragize umumeshi ayigize umumeshi oya baraza kudusigurira nta mpamvu yo kwiga turasoma baraza kudusigurira hano nabonye dufite so nabonye yuko piramide de capture Nili wabonye Nili riko yego yes nabaye dufite umuntu adufasha neza cyane gose no kudusigurira yes kuma nakurira wala ubu ufise aka view ya bien ego sivyo see the view urabona haje bariko the view of our country wow hariya ni mu mwonga anzwe uhageze wese tamarirwa wawe ko yarima ino ariko yarimba ino ntubona hariya none ndyacha batera y'ibiraya urabona gamuze yego mugabo basi uri kuraraba urabona neza basi yuko igihugu kirimye yego antoka bani imisozi myiza iyo ni ya Crete igabura amazi aja muri Pacifique n'aja muri Mediterane ijya misozi hajye ubona ijyari niyo igabura amazi aja muri Mediterane n'aja muri Pacifique n'aja muri Atlantique zukuri zawiga bakutigaro wageze ngaha gute baraza kudusigurira mu urinda gusigurwa ntabyo bishiguranye hano onya none yabisiguye ari Crete ni iyi ni Crete rero amumba amazi agabuye gucyanaguye none yindira gato ikibazo ki none ko nirari ya source iri hehe source hariya nakubia arenze ngako urabona yuko acagenda Kongo desha aji Kongo ari hajya dosokote niyo bavuga Bassin du Congo nayo Bassin du Nil umva les autres Bassin du Nil se dirigent vers la Méditerranée et les eaux du Congo se dirigent vers l'océan Atlantique par la voie de Lukuga acha muri Lukuga ndibaza ayaji noko acha asaja muri Maragarazi sayaja aja muri Tanganyika Lukuga nayo gasohoka na Lukuga ruwiga kigenda muri Atlantique hama aya nayo avaha akaba za Ruvyironza zanda kacha za Kagera Pururu Victoria ushikana hano muri Mubambe amaramezi 6 kugira shike muri niyo shagero nyine cyo yigira kuvuga akajamba ati je ndabaha amazi mwe abanyamerika wa mu ambassadeur ari he avuga ati mina kupaga mayi akabisha timira kupaga mayi akabisha kumba amazi anywa ava urabyumva muze ega president igeze kubivuga urabyumva kuko abantu bize baramenya ingena amazi barazi ingena amazi yicira inzira rero ikindi amazi ava ngaha ntabwo yigera hura nayavuye ngaha aya nkuko mwabivuze abagiye vers l'océan Atlantique nayo bagiye vers la mer Méditerranée bizaranye muri source muri Nil urumva rero iyi Crete duhagazeko ni igabura amazi nyene kugira ayo mazi ayazogenda iyo ntazopfa huye nazo turi kuri Crete hejuru rero ngo bugenda cyose abanyaburaya turabaha amazi n'abanyamerika tukabaha amazi byo nyine cyubahiro yigeze kuvuga mu mazi avuye ngaho mugabe ngubana abantu baca bagomba kubishira mu mvo zabo ari ukuri abantu bose babibonera urabimvaga gamuze yego nuko yes hari abarundi benshi batari bazi bino vyiza muri bino bantu bamaze gutemberamo abantu benshi bavuga amajambo atandukanye ariko batarabona ivyiza by'u Burundi igiki bo kugira muri runo rugendo nuko ikintu kimwe bo kugira muri runo rugendo urabona yuko n'abaserukira ibihugu byabo ngaha mu gihugu bonyine bumiwe ntibari bazi yuko buno butunzi tubufise ahubwo baratangazwa n'inge twebwe bene bwo atagaciro umengo nimwe nyenisho bavuga ati wambaye kirezi ntamenya ko cera rero iki ni cya kirezi dufise mugabo turamenya ko cera asa amazi navomye haje kandi aryoshe nayavomye mu bihayanye urabyumva hari umuntu asavuga akira yanywe unida sive babonye nyene yavo simbi ngore badusigurira hano onye aya mazi rero
Simbizi. Ni isoko rya Nili. Reka twumvirize isiguro hano. Son nom est Docteur Burkhard Rahl. Après avoir découvert la source la plus méridionale du Nil, là-bas en bas, à la Kasumo, Burkhard Rahl a préféré construire cette pyramide au sommet de cette pyramide. Après avoir construit cette pyramide, qu'est-ce qu'il a dit sa pyramide? Il a dit sa pyramide sur une plaque en cuivre. Ça, c'est du cuivre, ça. En langue latine, ça, c'est du latin. Qu'est-ce qu'il a écrit? Pyramidis ad caputi Nil, en français veut dire la pyramide à la tête du Nil. Meridionalissimum, la plus méridionale. La plus méridionale, ça veut dire la plus au sud. Parce qu'il existe plusieurs sources du Nil. Mais la source la plus méridionale du Nil, ça se trouve ici au Burundi, à la Kasumo, là-bas en bas, où nous venons de quitter cette pyramide, alors c'est un bord de la source. Cette phrase veut dire quoi ça? Cette phrase veut dire que cette pyramide est également le symbole du début du fleuve, où débute le fleuve Nil blanc. Parce qu'il existe deux fleuves Nil. Il y a l'eau bleue et l'eau blanc. La source du blanc, c'est ici au Burundi. La source du bleu se trouve en Éthiopie. Les deux fleuves se rencontrent où? Au Soudan du Nord, à Khartoum. La longueur du fleuve Nil blanc qui prend source ici au Burundi est égale à 6700 km. À compter à partir de la Kasumo là-bas en bas, où nous venons de quitter, jusqu'à la Méditerranée. D'ailleurs, c'est le fleuve le plus long de la planète. Burkhard Rahl a quitté l'Égypte en 1930. Il est arrivé ici au Burundi en 1934. Il a construit cette pyramide en 1938. Erecta, en français, veut dire érigé. 1938, il a utilisé les chiffres romains. Il est arrivé ici en 1934. Il a construit cette pyramide en 1938. Pourquoi il a attendu 4 ans? Burkhard n'avait pas de moyens. Il devait recourir à certaines autorités, à certains gens pour construire cette pyramide. Tout d'abord, 1930, tous les pays d'Afrique étaient dans la colonie. Il s'arrangeait alors à ses amis européens qui voulaient pour traverser d'un pays à l'autre. Nous, au Burundi, nous étions un seul pays avec le Rwanda, un pays qu'on appelait Rwanda-Urundi. Gouverné par qui? Par un Belge qui s'appelait comme ça, il s'appelait Jingles. Celui-ci était gouverneur de Rwanda-Urundi en 1934. Qu'est-ce qu'il a aidé celui-là? Il a aidé à lui assurer sa protection, la protection physique, surtout pendant les déplacements. L'autre qui était, c'était qui? C'était un prêtre de la mission catholique. Il s'appelait Cole. Il était belge aussi. Celui-ci, il a été longtemps directeur de l'école normale de Rutovu. Depuis 1949, il était directeur de l'école moyenne pédagogique de Rutovu. 1969, il a été recteur du petit séminaire de Bouta. Qu'est-ce qu'il a aidé celui-là? Il a aidé en lui fournissant ses pierres, du sable, du marron pour la construction de cette pyramide. Qu'est-ce que l'Allemand qui en cause la plaque? Burkhard Rahl, c'est lui-même qui a découvert la source la plus méridionale du Nil en mémoire de tous ceux qui ont cherché la tête du Nil mais qui n'ont pas réussi. Il a cité quelques-uns, 2 Grecs, 2 Anglais et un Allemand. Les 2 Grecs qui ont essayé, qui ont échoué, le premier s'appelait Eratosthène, l'autre il s'appelait Ptolémée, ils étaient grecs. Les 2 Anglais qui ont échoué, le premier s'appelait Speke, l'autre il s'appelait Stanley. Quand lui, il était allemand, voilà, et d'autres. Burkhard était un homme très très courageux. Il a quitté le Burundi pour se rendre au Congo. Il se rendait plus précisément au Katanga. C'était à plus de 1500 km d'ici. Toujours à pied. Mais pour le moment, il a été accompagné par certains Burundais des environs d'ici. Il a été accompagné par 16 Burundais. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait demander l'aide matérielle à ses amis allemands qui travaillaient dans une société qu'on appelait Géomine, un projet de changement d'eau vers Gécamine. En lui fournissant alors 5 sacs de ciment. Et en lui fabriquant cette plaque sur laquelle est écrite l'histoire du parcours linéaire. Chose encore étonnante. La plaque que vous voyez ici, elle est fabriquée dans une matière très rude, le cuivre. Elle pèse plus de 50 kilos. Mais elle a été emportée sur tête de nos arrière-grands-pères depuis Katanga jusqu'ici. Avec les 5 sacs de ciment. Ils ont passé plus d'une année en route. Pourquoi alors il a préféré écrire l'histoire en latin? Burkhard Rahl s'est arrivé ici en 1934. Il avait amené une tente. Il vivait dans une tente. C'était alors que la tente a été déchirée. On l'a construit une petite maison en paille, construite à partir des matières locaux. C'est alors par après que l'Allemand a été attrapé par une maladie qu'il ne connaissait pas. Une maladie de Chikungunya.
Au cinéma, comment l'allemand? Au cinéma, Rukwabagara. Pourquoi? Parce que nos arrière-grands-pères ont eu la difficulté de prononcer Burkart. Ils ont préféré alors le cinéma, un nom bizarre qui n'a pas de sens. Rukwabagara. Les dimanches, il aimait aller à la prière à l'église catholique de Rotovu, c'est à 7 km de le nord d'ici. Arrivé là, il a rencontré nos arrière-grands-pères, grands-mères, priaient, chantaient en latin lors de la célébration des messes catholiques. Croire que tout le monde connaît le latin, c'est pourquoi il a préféré écrire l'histoire en latin. Cette plaque a été fabriquée au Congo dans l'Union minière du Haut-Katanga. Son doctorat, il était historien, mais en dehors de son doctorat, il avait fait une formation connexe de la maçonnerie et de l'architecture. C'est lui-même qui a construit cette pyramide assez probable. Les Burundais n'étaient qu'ouvriers et maçons, comme on l'a dit. Voilà, Burkart a construit une étrange maison, 300 maisons. Il a construit une pyramide de pierre de 3 mètres de hauteur. Et les habitants se sont longtemps demandé ce que Burkart construisait à cet endroit. Ils ont finalement conclu qu'il devait s'agir d'une hutte pour les esprits de ses ancêtres. Ils se mettaient à l'écart du bâtiment. La construction continue lentement avec l'aide de 30 travailleurs. Après avoir construit cette pyramide, il a laissé l'entaille de la pyramide vers le nord. Si vous avez votre boussole, vous mettez la boussole à l'entrée de la pyramide, les guides de votre boussole, vous montrez que l'on est là, vers la Méditerranée, vers l'Égypte. L'entrée rappelle la direction du fleuve Nil Blanc vers la mer Méditerranée. À l'intérieur de la pyramide, il a laissé 2 fenêtres pour symboliser les tombeaux funéraires des pharaons. Si les grandes pyramides d'Égypte, elles sont construites comme ça. Par exemple, la grande pyramide d'Égypte, la pyramide de Khéops, qui atteignait avant 146 mètres de hauteur. Actuellement, c'est 38 pour une base de 230. Si vous entrez à l'intérieur de la pyramide, vous allez voir un pharaon enterré à l'intérieur de la pyramide avec un corps momifié. Les géants pharaons qu'on disait qu'ils avaient 200 kg avec une taille de 2 mètres et demi. Voilà. Non loin d'ici, nous avons une autre attraction touristique, les eaux thermales de Muhweza. C'est à 9 km vers le sud d'ici. La chaîne de montagne que vous voyez là, on l'appelle Kibimbi. Vous quittez là, vous faites 10 km vers l'ouest. Vous allez rencontrer un autre site touristique des eaux thermales qu'on appelle Muyang. Mais franchement, vous allez arriver aux eaux thermales de Mugara à Rumonge. 3 sites des eaux thermales sur une même ligne. Muhweza, Muyang, Mugara. Nous avons parlé de Burkart. Quelle est alors sa vie? Burkart, il est né le 19 août. 3 minutes. Burkart, il est né le 19 août 1902 à Hagen. C'est la ville dans l'ouest de l'Allemagne. En réalité, Burkart était un explorateur et ethnologue africain germano-belge. Son prénom était initialement Louis, mais il a fait changer également en 1930. La même année, il obtient son doctorat à Berlin. En tant qu'opposant au régime, Burkart échappe à la menace de la persécution des nationaux socialistes en Allemagne, les nazis. Après avoir découvert la source la plus méridionale ici au Burundi, Burkart émigre au Congo belge, où il réside à Erzabtiville, aujourd'hui Lubumbashi, et reçoit un grand soutien et une grande protection de la part du gouverneur général à l'époque du Congo belge, il s'appelait Pierre Kumas. En 1943, Burkart obtient dans le statut au Congo belge. En 1945, Burkart est nommé conservateur adjoint du musée Léopold II, un musée qui a été fondé comme une branche du musée colonial du Nord Tervuren. Burkart, il est mort au cours de l'été 1964, alors qu'il était en vacances en Italie. Il est mort jeune à l'âge de 62 ans. Cette pyramide a été inaugurée officiellement. Il a été. Voilà, alors l'envoyé une courte histoire sur la découverte de la société. Mais sachez bien que Speck et Stanley, qui cherchaient à se retrouver ici, se sont rencontrés le long du lac Tanganyika. La Pierre Livingstone, pour rappeler ça. Les Stanley Livingstone. Oui, oui. Au sud de Bujumbura, à Mugere, là-bas. Oui, ils étaient si loin, Voilà. Oui, on applaudit notre guide. Il a fait un travail excellent. Wow. Yes, nuko bintu badusiguriye neza cyane gose bibaza ku mashuye kuvyumva vuye karavuga ku bijanye no pyramide n'ingene yubatswe n'umwaka wahereyeho ndetse n'amateka yaho kugira ngo kumbure ishobore kuba iri hano onya kuri uno munsi. Yes, imaze imyaka myinshi gushika uno munsi. Hariho kandi amabuye yubatse yaje ava muri Kongo bayikoreye ku mutwe gushika ngaha anya muri commune Bururi. Yes, nuko
Oh wow, nuko ubonye dufite ikirere ciza, igihugu ciza nkuko mubibona. Wow, hose hasa neza. Tujane ndetse no mu rugendo kandi turimo kugira twerekane ivyiza by'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Ministre ni sawa? Ni bo? Umeze neza? Yeah, ndashima. Yego. Turiko turatembera mu bibanza bitandukanye. Twerekana ubwiza bw'igihugu. Igiki bwira d'abord abarundi bari kwadukwira kuno mwanya. Abarundi no babwira ko dufise ibintu byiza cyane byo kurata. Ahantu hashitse urabona uca wirabira imisozi hariya ukirabira udutumba ibiti nuko ngira ngo inka zamaze gutaha wacebona n'inka ziko zirimererwa neza. No kuri igihugu cacu tukibungabunge turafise ibintu tuzoratira bazodukurikira. Yego ni igihugu ciza cyane. Tugishigikire tugitere iteka. Yego ibintu Imana yaduhaye tubibungabunge kugira ngo abazotukwirikira abazoza mu nyuma zacu basange hameze neza. Murabona izi ngenzi turiko turazana no kugira ngo nabo bazogende babirate iwabo. Hanyuma bace baza baraza kutembera. Baje naho urumva baca bazana za noti dukeneye. Hanyuma igihugu cacu tugiteza imbere. Yes, dufise ibibanza ndagakaranga byinshi bitandukanye mu Burundi, ariko abarundi benshi ntibakunda kubitemberamo. Abanyamahanga no bahora bidutanga kubitemberamo. Bibaza ko ari kubera iki? Ni bya bindi bavuga ko wambaye ikireza atamenya ko cera. Rero umva nkubu abamaze nk'abarundi batari hano hafi. Akibonye yumvise aha ngene hameze ngene hasa, akabona muzungu yaje n'agafata gafoto agafata ka video, kabonye avuga ati hariya ni wacu. Aca atangara gose, agarutse nico cambere akora. Nibaza yuko rero ngira ngo twoza turihutira kuza turazana abantu abarundi natwe tukamenyera kuza gutembera kubona ibintu byacu. Kuko burya nshobora kurata ibintu utazi, uzokubwira abantu ibintu utazi. Ubu rero turahishikiye turabibonye. Governor ari ngaha twakiriye. Nukuri twashimye kandi ngira ngo nabandi aguma bakira kunyene. Kandi natwe tuzomuzanira abandi kugira ngo tourisme yacu itera imbere. Hanyuma tubone guteza imbere ubutunzi bw'igihugu cyacu. Urabona tourisme ni ikintu gihambaye cyane. Kandi benshi bashimye yuko igihugu cyacu kiri it's so green. Hose babona umenga ni mu gatasi n'ahatambura kiragwa hose babona hameze neza. Hanyuma bakaguma babaza bati none mwebwe mufise indege yo kuvomera igihugu cyose. Benshi babahaye ko bijya bagira yo kuvomera irrigation. Muga twebwe Imana niyo tuvomera, urumva twarahezagiwe gose, igihugu cyacu cyarahezagiwe. Minister, uru rugendo ruzofasha iki muri tourisme? Kuko turabona ko hari ibyasubiye inyuma, ariko no munsi nabonye ko hari abanyamahanga benshi bahakunze ndetse nariko barabikurikirana ku mbuga bariko barabikunda cyane gose. Bizofasha iki muri tourisme? Muri tourisme bizotuma abantu bahurumbira hano hantu kuza. Babonye ngaho nyene hameze, baca baza bati mbega nta bindi mufise. Murumva turafise amashuha hariya hirya kuri ku birometero 9. Turafise hirya tumanutse gatoyi mu Rutana. Turafise amashite. Les chutes de Carrera. Urumva rero la faille des Allemands aussi. Murumva turafise ibintu byinshi. Ico dukeneye rero nuko abarundi tubirata. Tukabibwira abandi nkuko tuza turazana abanyamahanga baba ngaha iwacu. Muri baserukira ibihugu vyabo harababa ngaha mu Burundi, hari n'ababa mu bindi bihugu duhana imbibe, ariko bagaserukira ibihugu vyabo mu Burundi. Tubazanye ngaha yatashe. Aya mafoto baza barafata ubu biroroshe nk'ubu byamaze kubashikira. Cyangwa ati ni muri abiyondi muri paradis. Ati muzoze rero muzoze kwatembera. Baca baza ubuje wese araza. Aje akaryoherwa agasiga faranga duke ngaha. Hanyuma tugatuma aba nabo basanzwe barongoye izi ntara baca bagira bakora bagira neza. Hanyuma mwabonye burya kenshi ibibanza hari aho usanga habuzemo utuntu twankenerwa natuvuze. Usanga umuntu akeneye akantu yihereza akakabura, canke akeneye gucira amate, ugasanga arabuza habikorera kandi ari ibintu byankenerwa. Ubu rero utu dufaranga tuba dusigaye ngaha abatware ba hano baca baza barubaka utu twankenerwa. Nabonye ko hariya hari utuzu twasugumwe twiza moderne. Hanyuma ndabona n'abandi biyungunganije bubaka
tubutike yego aho ukeneye agafantu bagatora hajya yego nabonye n'iyindi nzu nziza hariya ku musozi ngira ngo ni hotel murumva rero ayo mafaranga aragica amaze kandi niteka ku gihugu cacu yego muri kino gihe abanyamitahe n'igiki bomenya ku Burundi kuko hariho abanyamitahe benshi batinya mu misi yahera gushira imitahe yawo mu Burundi ku makuru mabi bafise ku gihugu icyo bagiye abo baracerewe igihugu cacu ni nyabagendwa kandi ni igihugu gitekanye gifise ibintu byinshi bo kungukiramwo ubudandaji bya tourisme murazi bijya by'amasoko ntanganguvu n'ibindi mu Burundi no kuri muravye n'inanasi yaho canke umuhwi waho uburiye nta handi ushobora kuronka yego murumva rero turafise ibintu bitari bike igihugu cacu Imana yatwihereye murumva ubu rero dufise obligation yo kugishigikira yo kugikorera kugira ngo kibandanye gitera imbere yego mu gusozera runo rugendo rugiye gufasha iki kano karere mu bihugu bibanye aka karere abantu bahari babonye abene gihugu bari ngaho ingene baryohewe yego hajya ntiyabuze uwagurishije akantu hajya nabonye nk'ukeneye isake nabonye bashobora kuyifata ukayitwara ukamusigara amahera makeyi nawe agaca yiteza imbere hanyuma uru rugendo ruzotuma igihugu kimenyekana n'akarere kamenyekane wabonye ko duhagaze hariya hejuru tubona mwabonye histoire batubwiye kwiyi umusozi separa les deux crêtes, la crête sépare le bassin du Nil et le bassin du Congo. Urumva ni histoire benshi nabyo twari tuzi naje ndabimenyeyeho. Urumva rero aba bana ejo ni bazo bariko barabivuga. Yego. Ama murakoze cyane. Ijambo guverineri ngirango niwe afise byinshi yatubwira. Murakoze cyane gose. Yego. Minister n'amahoro, governor n'amahoro. Mumeze neza. Yego. Turi mu ntara yanyu. Aho twabonye ko ari intara nziza iri mu bibanza vy'iratiro. Igiki wishimira kuri ino ntara? Iyi ntara tuyishimiramwo ibintu byinshi burya abantu bamaze kuyigendera ubu basigaye bayita umugwa mukuru w'ivyerekeye ba mukerarugendo uhereye no kuri iyi site twatanguriye ko ya Source du Nil abantu benshi n'abanyamahanga babajije ati mbega mu Burundi ikintu ca mbere mwirata mu vyerekeye ba mukerarugendo n'igiki abantu bose bazi Source du Nil mugabo ngaha muri Burunga hari ibintu byinshi duhereye ku mashuha tukaja kuri aryamashite ya Karera tukaja muri Faye des Allemands tukazunguruka imisozi myiza uravye za Rukonwe aha n'ahantu Imana yahezagiye cyane yego ni kiye kintu c'impression abantu kugira ngo kumbure bazoshobore kuzoza baraza kuraba bino bibanza vy'iratiro ngaha n'ahantu abantu baho ari abanyamahoro batekanye hakaba ari ahantu ubona yuko hari hafise urwatsi rutoto ntihigera huma uhashitse ntushobora kumenya muci no mu gatasi nuko rero n'ahantu heza umushikiranganje yakoze kutuzaniriza ingenzi kuko ibi badukoreye bizoheza bifashe ko abantu bose bamenya ubwiza bwa Burunga murakoze cyane yo nuko mubibona twamaze gushika neza na neza Chute do Karera mu Kirundi ni gute sumo rya Karera rya Nyakayi Chute do Karera Chute do Karera isumo Nyakayi ya mbere uburebure bw'imetero 46 niyo haha wow ukeneye kuribona neza uzino ahantu hose hari amasite touristique yego agomba kuba hari icyapa n'imodoka y'ambasaderi wa Amerika iyi ngabo kandi ngo mwamaze kumenyana kama kawaida abadiplomate mwamaze kumenyana abadiplomate bagomba kumenyana quand même yego faut en savoir voilà bravo Chute en 5 cascades, une grotte, une biodiversité impressionnante, un beau paysage, un poids aérien et une population très accueillante nous comble de joie. Wow. Urumva haba hariho icyapa kuri buri ahantu hose hari welcome ahantu hose hari mu minwe ya rugendo ya tourisme yego urumva neza rero yuko ngaha aya n'amashute yego sivyo yego kandi aya n'amashute afise histoire ndende
ngira ngo baza kwidusigurira hagiye imbere baza kwidusigurira kuko yego je ndavye nkajya nko gasumo ka Mwaro hajya afise histoire nini ya cyane no kwemera kw'abarundi yego bo umva na hano wasanga hari ibintu by'ibitangaza sivyo ko urabona ibi si ibintu abantu bubatse yego oya ibisizana bubatse oya ibi ni karemano haho kunyene ni ibintu nyene bivyimereye nyene uko nyene uko rero no musi rero muri rwa rugendo shure muri yandwi yahariwe abadiplomate sommet diplomatique nabuze uko ndavyita mu Kirundi kwa neza yuko ubushikiranganje bw'imigenderanire no ngaha bwahazanye abasanzwe baserukira ibihugu byabo muri kino gihugu ndetse n'abarundi basanzwe baserukira Uburundi mu bindi bihugu baze kubereka ubwiza bw'u Burundi rero mu bwiza bw'u Burundi warabonye yuko twereka harimo inganda ubu rero Uburundi bwiza ndemano ubu n'ubwiza bwahinguwe n'Imana bo ndibaza warabonye ibyiza abarundi bonyene bahingura ubu rero ubu rero n'ubwiza OG Burundi ebana original wow yeah. See the beauty voilà. Of our country neza yuko voilà wow woo wanako ana mashiki original yego bya bitenge bakora biga bya bifise foroma urabanya amaforoma ibimashine bwaba ibi ni ibintu Imana nyene yavuze teka reka Uburundi tubuhibi ubara hejuru nk'ubu hameze gute kweli kana amazi ni meza ushatse yanywa simbizi we nawe simbizi nuko numva turi mu afera y'abadiplomate nari kwitora urabizi jewe urazi ko nayandi babimba mbw'ubutare bazi ko je nayagotomeye yego kweli nayaje shaka no yagotomera hana simbi two tubona ibibanza ndagakaranga vyinshi bitandukanye biboneka neza yuko mu Burundi dufise ubutunzi abarundi benshi batari bazi yego ni ikihe kintu Murundi yomenya canke yogenderako urabona nk'ababonye urabona yego ubu uyi harakwiye yuko umuntu agwiza umuco uko umurundi azaratembera igihugu yego sivyo ukava muri Bujumbura yego ukava ibutanyerera ukavuga uti reka ngende kwirabira ano ma byiza by'isumo yego bwara ukavuga ati reka nje kwiposha nje kwirabira isumo urabona yuko ubu muri politike y'ini cyubahiro ndayishimiye harimo no kugiza ba mukerarugendo kandi ba mukerarugendo ba mbere na twebwe tugomba kwanza kuba twebwe kwanza ba mukerarugendo ba mbere yego ano mazi yarahezagiye bon byaratangaje nyene kubona ukuntu ava hariya hejuru akamanuka ino ehere simbizi urasubiriye kandi simbizi urasubiriye kandi kweli neza kuyanya oya hamuhungu nako chafuye ya mazi wapi niyica bro niyica mugabo simeza ku magara y'umuntu mu gihe ameze uko nyene nage bo eraba ayeka aramanuka ngaha ayendebeze yuko bari meza ariko yashise hasi asano ne gute nese umusore ari mu bivu igivu cyo Burundi ni gice none cyage sinayanyu haya nabaye nazoba yicara amazi meza yego ubu n'ubutunzi kama apare y'amanuze ya dufise n'ubu n'ubutunzi kama yego simbi ni gute none abarundi twomenya kubungabunga ubutunzi bwacu dufise kama uko nk'ubu n'ubutunzi kumenya gusa agashiro kabo iki ni cyakirezi twambaye kazigo cera yego ibi ni Imana yabitugabiye uko nyene for free wow ibi bimazi bi abaserukizi babo ibihugu by'Ubuhindi na aba nta mazi bagira mwe na yaje ushobora gushikira ani systeme gusa bushira mu bicupa muragacabareze baganya kubabura amatari ahora uburi ubutunzi dufise buri ni exploit yego urabyumva aya mazi yose ushobora kunywa ibi ni bizi byisese
hari abarundi bataramenya agaciro rero kwa buno butunzi bwacu niki kibomenya biraza tubumenya kwa mushikiranganje imigendanire agaciro ni ukuyene bitangura ngo muzobironderereye yego minisitiri ndatuzana ngaha n'abaserukira ibihugu byabo ubu n'ubutunzi ubu n'ubutunzi kama dufise we ngaho ibintu umengo nta no kwifotoreza mugabo ngaha batahura agaciro k'amazi baraza agaciro kabyo yego ikindi kibanza dukwiye gukuraho amafaranga menshi abandi amazi nyene ntibayanywa mugaje abanye ko nanywe kandi ntaco nzo yego yes nuko bagumana twebwe amakandi turaza kumva amateka ya kino kibanza aha ai uko bigenda kose naho ntarumva amateka yaho ndazi yuko hano hantu hari abarundi bora baza gukoranira yego bakoranira kugira bagiri baje kubanda aha barabantu yego bani babandwa ubu mugabo ndazi neza hariho histoire derrière ya akera barabandwa kubera abarundi barizera ku bitangaza Imana ikora yego ya asha n'abatavye baradusigurira ndazi yuko bizaguhanya n'ivyo kintu yego kubera ahantu hose haba hari ikintu mwene iki kigitangaza abarundi barizera ku bintu ku bushobozi bw'Imana ku nguvu z'Imana z'ikora yego uravyumva niyo mpamvu ubona n'ubu n'igihugu cyashize Imana imbere burya Imana iri muri constitution y'igihugu cyacu Burundi iva kuri bino bitangaza nyene dufise mugabo n'umengo tubona uko ari ibitangaza iki ni gitangaza cya mbere Imana iba yakoze mugabo asigaye rero bwa bumenyi tuba dufise abantu twe tubikomeza natwe sasa yes nagumana tubwere baza kwa n'ibindi bitandukanye muri kino kibanza ndangakaranga see the beauty of our country. En fait, dans 5 cascades qui ont des différents noms selon les rivières qui les alimentent. La première cascade, c'est celle que vous voyez devant vous. Elle s'appelle Nyakai 1. Elle est alimentée par la rivière qui s'appelle Nyakai. En haut de la montagne, à 500 mètres, nous avons une autre cascade qui s'appelle Nyakai 2. Elle est alimentée par la rivière Nyakai. Là-bas, à 30 mètres d'ici, nous allons trouver une autre cascade qui s'appelle Moaro. Elle est alimentée par la rivière Moaro. La rivière Nyakai et la rivière Moaro se rencontrent là-bas, quelque part dans la forêt, et donnent naissance à une autre rivière qui donne des cascades. Cascade Kalera 1 et cascade Kalera 2. En outre, comme vous le voyez, nous sommes dans une forêt naturelle couvrant une superficie de 163 hectares. Les animaux les plus répandus ici, il y a les singes, il y a les pédoserpents, il y a les lièvres et les antilopes. Voilà une petite information de notre cycle critique. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous. Oui. Et le pont Le pont, elle se trouve là-bas. Oui. Mais avant ça, une photo. Une photo de toute la délégation ici. Urayenze yuko uno munsi ubu abadiplomate haba mu gihugu indani nabo hanze bose baratangaye kubona ibi byiza by'Imana. Mudusigura rero ano mazi ni gute yishite akagasumo kameze gute? Ubwa mbere iyi site yacu yitwa Shite do Karera. Ego. Igizwe n'amashite 5. Ego. Afise inzuzi 3 zitandukanye. Ishite ya mbere ni bayita Nyakai 1. Nyakai 1. Itangwa n'uruzi rwitwa Nyakai. Kana amazi ni meza urayanywa? Ego abantu barayanywa. Safi sana nanjye nayanywe naco nabaye. Hejuru nko ku metero 400 hari indi shite bayita Nyakai 2. Ego. Zitangwa n'uruzi rumwe rwitwa Nyakai. Ego. Hajya aho hirya nko ku metero 30 turafise yindi shite yitwa Mwaro. Mwaro. Ifise uruzi rwitanga yago rwitwa Mwaro. Ego. Yego. Uruzi Nyakai na Mwaro cabihurira quelque part aho mwishamba. Bikasha bitanga urundi ruzi rwitwa Karera. Ego. Karera nago cyarutanga ishite 2. Hariho Karera ya mbere ni ya kabiri. Okay. Ego. Ari tugiye tugiye ku kiraro tugiye kuraba Shite do Karera. Shite do Karera. Shite Karera et Karera 2. Ego. Hama nkeneye kumenya kahise ka hano hantu. Bavuga ko abarundi bahakorera iki? Abarundi aho hambere. Ego. Baraza abami cyane barahagendera. Ego. Baje kubandwa. Baje kubandwa. Yego. Ego. Aho hari isenga kibuye
niho babandikwa hajya yego n'ubu baraza kuhabandikwa nanye ndoza kubandwa gusa cyane ndoza nisize ingondo nje kubandwa gusa cyane ubu haza abantu bahaza n'abantu baza gusaba abakobwa babuze abagabo baza gusaba aba partenaire abagabo je n'umugore yaje ngakubandwa kugira n'umugabo we n'ukuri kw'Imana ndakubeshe abagore babuze abana nabo nyene baraza kubasaba yego barabaronka bizeye barizera mu nguvu ziri muri ayo mazi yego barazana n'abapfumu kugira ngo babafashe n'abapfumu yego kugira babafashe procedure kandi mu mutekano ntange yego safi kugira bumvigwe rero barazana amashikanwa barazana amahera barazana inzoga n'abapatiri bo bazana abapatiri ntabazi ntabaza barazana n'amashikano yego kugira bumvigwe yego erega iyo bindi content itari muri ibi ivyo byo kubandwa no kugira iki tuzobigaraho ikindi gihe yego kurumva ko afere y'amashikanwa yamyeho kuva ke yego kugira bumvike urumva yuko hari ibiseke bategerezwa gutanga barazana kugira iyo nindi content yego so oya panena ivyo n'ibindi byo ko aranzo bikubwirira sawa so wana yuko abambasaderi baryohewe yego bararyohewe kubona ibitangaza biri mu Burundi yego ubu n'ubutunzi kamo uri nyakubabura amatara nenge nasa neza aratagase kabisa yego kabisa yego urumva so bakunzi ba African TV akira ubona ko ari ibintu byiza cyane yego yaba buri murundi wese afata igihe sivyo yego afata umwanya agatembera igihugu akibona yego sivyo urazi yuko bino urazi yuko ari abantu benshi bafise inkuru zabo ku Burundi ego cyane abantu bafise inkuru zabo bishakiye bavuga yamuhe bavuga ivyo bagomba nyene ibintu nyene by'akajagari yego abo we naba bakeneye kuzibira ntitugire wa mutima wo kuza gutembera udutembera iyo ushaka tumenye ubwiza dufise ugasanga umuntu afashe umwanya ariko arata umwanya mu kwishura n'abantu cyangwa abwira abantu ibintu bidakenewe kandi hari ibyiza byo kurata voilà raba nk'ubu waziranye n'umuryango wawe ugafata umwanya ukaza gutembera hano hantu cyane fata nk'ubu bijya mugora utaramukwa umunsi wa mukoye bandanye ugaca uvuga uti reka tuze ngaha muri akabayita shite do karera fata wowe n'umuryango wawe wewe na madame n'umwana n'umufotografe umwe muje gukorera vlog ngaha mwarishe n'isanduku ya leta yaronse ngaha kwinjira nangaha 5,000 ku muntu bitanu gusa pogolo Burundi hama ku munyamahanga $20 gusa ari umunyamahanga makisi menshi antuka damingene haryoshe fasana Jakuwa kuruwe bivuala abana hano hantu angere bakuranga Alex Bambasa wow ego antuka yes bimeze neza bro ego labino image ushire muri introduction ego voilà hasa neza cyane voilà zuba rizuribona neza bugoro buri kurabibona akayaga keza the sunlight ego main switch jaba main switch ngena ryohewe kweri akayaga nta Burundi numwe yogera hano hantu una feel areke kutishima yani una feel antoka ni kibanza ciza aho ushobora guhagarara ukabona imisozi ihanamiye hano hantu rabakana ga sunrise ego wow ego bro urayibonaga bro harasa neza cyane gose urumva hari abantu bakenera kutuzibira ubu buryohe uri bwo bitu buryohe bw'igihugu tumenye uburyohe bw'igihugu cyacu yes ego ubu nibwo bita uburyohe bw'igihugu ego voilà wow oh wow see the bridge another beautiful bridge oh wow the bridge oh my goodness oh my goodness oya akanda nawe ndakakurisha hapo pesi goodness oh my goodness see the beauty mangene hasano hantu wow oh my god ese gembo Burundi bwacu ahubwo nshiramwe nanje igihugu ciza wow voilà wow ini Karera ini shite do Karera voilà
ibintu bigaje My goodness. So, yo. Amarori yanje simbe amarori yanje naguye ni Chanel. Yo. Murange ni ibintu bisa neza cyane. Wow. Oyasha nawo ngiye. Wow, abo bwiza bwa hano hantu. Abo bwiza bwa hano hantu. Voilà. Wow. Wow. See the beauty. Raba buno bwiza hano hantu. Raba buno bwiza buri hano hantu. Simbega ishaneti yanje n'amarori y'ibireti bukiyari indani. Byakwe? Yego kwe. Kandi ahantu ni kure ahantu nakira kimeno hatora. Ariko don't worry. Turi mu kazi k'igihugu hera bare. Iyi ni ya shite yindi bariko baratubwira. Abantu hano ngini hameze vra. Oh. Simbe, how do you feel? I feel good. Ego. I feel good, bro. Ego me. Bamwita Desire. Ni ibintu byiza. Ego. Sivyo? Raba raba bubahwa. Ego. Ambassadors, nyakubahwa amatari. Ego. Wow, yes, nuko unye. Muze tujane kandi tubereka ubwiza ndangakaranga bw'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Raba ingene haba hameze, urabona ingene haba hakikujwe. Wow. Mu gusubira inyuma ducanganye ne? Atubandanye hari. Voilà. Wow. Nuko unya. Gahanya nuko ngene hameze. Bra neza yuko ari ibintu bya bon. Ego. N'agashenete kabana nabo gasigaye. Ego frère. N'agashenete k'umuswe. Kagiye kabise. Magusora wambara. Cyogwa je na kanseri. So, bana ko ari bi. Umuntu mbere koroheza abantu badashoboye kumanuka gushika hasi kuri za shite za karera ya mbere na karera ya kabiri. Aho umuntu ashobora guca naba shite zibiri hagaze hejuru kuri kikira atamaje kumanuka gushika hasi. Yego. Kubereka hahubatse nkuko bitandukanye n'ahandi hantu. Iki ni kiraro cyaje gusahiriza ingenzi mu kuraba amashite abiri karera ya mbere n'iya kabiri umuntu atamanje kumanuka hasi. Kuko n'ahantu hari ama escalier hakaba na garde. Abenshi birabananira kumanuka no kudoga ndetse kumbura ari naho baca bashima koroza shite zibiri bahagaze hejuru kw'ico kiraro. Hano hantu icyana bakira rugendo kimeze gute? Maro nka bakira rugendo. Nukura bakira rugendo sagaseseshwa rumuri baratugendera. Kandi mbere bashitse hano baranaryoherwa cyane kuko namwe nuko muraraba harahimbaye hararyoshe kuratira ijisho. Ego. Yes. Anya basinze barihisha gute mbega ku Barundi ku banyamahanga bimeze gute? Murakoze cyane ibiciro novuga ntibivuna cyane bivanye n'ukuntu umuntu avyumva. Umurundi arishwe 500 by'amarundi. Abanyamahanga barishwe $200. Abo bita aba étranger non résident. Hama umu étranger résident barishwa $10. Kandi bo banagomba bararekuriwe kugira ikivara mu marundi kubera guko amategeko arabitomora ko bashobora kuriha mu marundi bivanye na exchange. Ayo mahera make nkuko wonyakwa aje kuraba buno bwiza nk'ubu onye. Bo twe natwe dukorera kuri nova kuri tarifu tsanzwe dukoresha ico gihe ntabwo baraduhindi kugira tubihindure natwe. Yes. Nuko onye. Bana iko bino bintu bra. Nako bajoye cyane. Jimbere Oh, turabandana. Urumva yuko ngaha umukeha rugendo aje ava hanze ni $200. Ari umurezida bisigura bajya bafise ama residence bari ha $10. Hamaje nka jewe gutya $5,000. Jewe umwene gihugu mwene cyo ani wawe pe. Gide yosherera urabona aba bararyohewe. Aho nyuma y'ino ndwi yitiriwe abadiplomate bacasubira mu biro baje gusinya. Nyuma utaryohewe. Nyuma ngo maximize. Il faut profiter l'occasion. Hamwe uka genre ugatira abantu munoho. Urazi nku. Urazi nku yaba buri bushikiranganje bwama bukora akantu mwe naka. Fresh iri harimwe gusa mu mwaka. Chobe ngo waciza kandi abantu bakeneye. Uraneza yuko no munsi ubushikiranganje bw'imigenderanire buritaho urabibona ko biryoshe. Cyane. C'est bon. Wow. Kavuga ati barakora cyane ubwiranga abadiplomate. Reka tutu. Ndazogenda bararata iwabo. Voilà urana nkawe n'umuntu. Bazorata bategerezwa.
bategerezwa pe kuko wana ino shamba dejigneri bimeze umutekano wana ino shamba igende aha muri shamba haba harimo ibiki bindi kiga bose iri shamba harimo ibikoko bito bito harimo nk'inkende inzoka n'ingeregere n'ubukwavu bwo mu shamba n'inyoni zitwa peroke nazo nyine peroke ziriyo ego n'utuyoka n'inzoka rimwe na rimwe turatuma tuzunguruka ngaha nziza nyene umuntu no gifata gutya ifise n'umusoso yego ariko zibonye abantu cyaziruka ntizijyana yego turafite imbere nagiye nizishamba nizishamba ariko zibonye abantu cyaziruka wow voilà yego Frank yego baranze ko ibintu ku Burundi ko butunze yego hari ibindi bihugu muzogira uzobona ishamba urabona hari ibihugu nuko nyene nganye ni kirimi kitaduga kandi nk'ubu ushoboye kuvugana nkayo basi ibihugu by'abarabu ngaho usanga ba mu bugaragwa ubonye nk'igiti ugiye gukiya ku gicukumbura gucya pembeni usanga harimo amatuyo atembera akata inzinga urabyumva hari igihe gucyo ugenda usaba igiti gucyo bikase gucyo usanga ni giplastiki kumwe nico bateye mukasebwe ni oji see the beauty oh my god nuko hari ambassadeur araserukira Uburundi muri Dubai twari kumubaza uko kumugandiriza araza kutubwira urabo bo bisi yabo usanga nka aramatuyo gusa gutya agenda apakikamwe amazi ivu ugasanga bari kuye kure ako twamaza twisangira aho ibibona ngaho ibintu cimeza yego urumva umwe ko hari ibintu buri murundi wese yovuga ati ndavise igihugu wabonye inkende les singes oui oui le singe était là oui ziratinya ariko abantu oui parce que shazinyegeza ko yanyari ivyashara ngo yamaze kugenda kera monkey baby monkey oh baby monkey baby monkey so ego asa neza cyane pe ego antuka so umvoro gafrani nuko rero bimeze ego disaho Murundi uri mu mahanga Murundi taratembera mu cyacu Burundi urindiriye iki pe ko dufise ibibanza vy'iratiro vyinshi kandi vyiza vyo tumunezerwa ego dufise ukiri clean cyane turakora mu kici yego sha umeze neza cyane ku mazina bitabandi jewe nitwa Benjamin Ndakimana ego Benjamin tumaze gutembera ahantu henshi hari ubwiza ndangakaranga bw'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi aho hari abarundi benshi batari bazi ndetse ugeza no musi batarahashika nigiki wabonye wobwira abandi ibi nivyo nama mvuga nabivuze mu gitabo mperuka kwandika kumwe n'abandi mvuga nti kugira ngo umenye ubwiza bw'igihugu banza kukigendamwo hari abarundi benshi bataragera ngaha batari bwagere ngaha na jewe ubwanje nyene sinabibwa nk'akaryo gakwiye kisanzuye ko kuhakizura neza nkabona byumvikana neza yuko ikintu ca mbere umurundi akwiye kumenya kubanza kumenya igihugu ciwe igihugu canje kimeze gute cubatse gute mvuze bihugu ni nyabagendwa nifo kubanza kukigendera kumenya uti ngaha aye hariho shit hariho iki ico ni ngombwa kabisa ego hari benshi bafise makuru mabi ku Burundi ko atabibanza vyiza bihari ko atantu heza ho kunezerwa bafise makuru mabi igikiyo babwiye ivyo birumvikana kubera yuko abatanze amakuru bwa mbere n'abantu batakunda igihugu cabo uyu munsi baratwigishe gukunda igihugu cacu no kuvuga yuko tubwirizwa gutanga ico no kwita message shasha ku Burundi bwacu Burundi bwacu kwerekana isura yabwo uyu munsi wabonye ahantu twaciye hari ahantu hatari bwigera haba inzu zifise amabati ibarabara ryose kuva hariya za Bururi kuduga inzu zose n'amabati ivyo turakwiye kubivuga turabati ati bunanzu ya nyakatsi baho twabonye amazi twabonye imirima yose ubiratagase ahandi bariko baravomera bavomeza indege mugabo twebwe tugira gute imyonga amavobana baragenda bakavomera agaca agenda akagira imitumba yose iratagase imeze neza no kuvuga rero ubu turahimiriza twebwe twese abarundi duhereye kugwaruka kuko nitwe nigo rutarononekara cyane mutangure murata ubwiza bw'igihugu cacu kubera yuko nitwahura na batanu barata ubwiza
hakaba hariho umwe ariko aravuga nabi ivyo bizoba impfa gusa no kuvuga rero ubu nta muntu numwe yobura icarata mu Burundi kwera nta numwe simbona nuwo bakivuka arafite icarata twagendeye n'abadiplomate batandukanye urabaserukira ibihugu vya mu Burundi uri n'abandi basanzwe baserukira Uburundi mu makungu uno munsi wibaza yuko aba basanzwe baserukira Uburundi mu gihugu cacu bazotanga message imeze gute ku Burundi birumvikana uco mbere ku baserukira Uburundi hanze aho na jewe ndimo ntushobora kuza kurata ikintu utazi no kuvuga uye umuntu wese arafise ico no kwita igicapo kuko uravyo twavuye Bujumbura kubandanya kuzoshika ejo umuntu azotaha azosubira afise igicapo c'igihugu bijya bavuga bijya bya FM bavuga ngo igihugu kiro kiratera imbere ubu uye ntizobibwa na FM nico tuzovyivugira kuko n'ibintu twabonye si ibintu turinda kuza kubaza n'ibintu twiboneye n'abandi baseruka ibigo byabo ngaha aye mu Burundi nabo nyene barafise ico bashobora gutanga bashobora bitumwa bashobora gutanga kuko kumbure bamwe bahora baronka makuru bayakuye ku mbuga ngurukana bumenyi hariya naho hari amakuru ya kera ya ndavuga ngo twaratose tumeze nabi turakenye ariko suko mwabibonye yuko nabo nyene bahimbawe barafise ico batanga bavuga bati ubu ni nagahu gato ariko kifashe kameze neza hari amaraporo yahora atangwa kera yuko Uburundi ari igihugu ca nyuma gikenye kw'isi ubwo amaraporo niba barabatanga yatariyo nivyo nariko ndavuga kubera benshi ntibari bazi no Burundi benshi ntibazi aho Burundi butumbereye bumva ngo nagaho gatoya ariko rero ubu haragezaho dutanga ubutumwa bushasha yego cacu si ntigikenye ahubwo tuvuye ko hari abantu bakenye kuko byo biratandukanye igihugu gikenye n'abantu bakenye ntibisa twabonye ahantu hari ubutare turumva ko hariho ubutare hirya no hino twabonye amasoko twabonye amashamba twabonye amanuze amasite y'iratiro menshi none amayizine none wovuga gute ngo igihugu cacu kirakenya uravye hariya twaciye ku ntoze ya Afritextile impuzu benshi babibaza ngo ziya za ro premier juillet ngo tuzikura hanze ariko ziva ngaha mu Burundi buya nibivanze bijya eka kabisa ni ntwabibonye ajya matisi yose wabonye akorerwa ngaha mu Burundi icayi ntuze ya le coton irimigwa ngaha mu Burundi gahingurwa hano impuzu zigakorerwa hano none wumva butudafise twerekana mwaragiye murabona hajya muri Afrimetale bijya bagira ntuze muri Musumba style mwarabonye yuko nko ngaha we mwabonye n'amabuye ubona ngaha uritoye ukarishira kuziko ukaricana neza na neza havamwo fere ivyo navyo waruzi ivyo nuko vyifashe ivyo byose rero no kuvuga tuza kubivyaza umusaruro none rero ko dufise amahoro uko ni umutahe wa mbere haje ufise amahoro umuhoro uramwa ubu turashaka kwizera neza yuko bijya twumva bavuga bati ya raporo ya FM ati Uburundi buriko buratera intambwe ivyo ifo ko abantu bavyemera noneho na jewe nabo turi kumwe twaravyanditse tuvuze ngo ination ya marche si ibintu twakuye mu ntuze n'ibintu twize neza turabibona twarasomye ibitabo turagenda hirya no hino turabona yuko Burundi buriko buratera imbere vy'ukuri ndabashimiye cyane gose Imana iguhezagire mugenzi turajije kugendera ibibanza ndangakaranga vy'Uburundi kuri uno musi si byose muzeyi oya kuri uno musi hariho bike tumaze kugendera niwe butumwa wohereza Barundi niwe bohereza inyanka Burundi n'inkunda Burundi jewe uyi ubutumwa ndabuha gusa bakunda Burundi baze barava muhira bava mu mazu baza gutembera Jean kuko dufate nk'ubu ngaha ubutumwa kunyanka Burundi yabubonye yabonye aho Burundi bugeze Burundi ni nyabagendwa Burundi buragendegwa sivyo nta ambassade nimwe itaraha abanyamerika ngaba babonye ngoranya ku ambassade aragiye nta utari ngaha bose baraha sivyo abashinwa abaeki bose bari ngaha sivyo novuga neza yuko ati rero nubwo butumwa gusa no nka Burundi yo yamaze kuronka ubutumwa bwayo ubutumwa bwashitse sivyo kuko urumva bobo ivyo bakora byose babikora kugira tuze kwerekana ibi baduca intege tumenye yuko no munsi shobora kuba ndi ahandi ni muri Musongati ko ndi Musongati ya masaha 17h nk'ubo bakeneye bumve yuko hari couvre-feu mu gihugu cyose ntibakeneye ibyo kumva yuko 17h nshobora kuba ndi Musongati
kandi atanu umugambi n'umwe mfise wo kumanuka. Yego simi. Yego. Yes, kandi ndagushimiye cyane gose aho kandi turarika abakunzi bacu no gukurikirana. N'amakuru diplomatique gusa rero. Yego yonyene kabisa. Durarika abarundi kandi gukurikirana African TV kugira bazobone urugendo rwacu gushika urugendo shure. Urugendo shure. Nakubwiye yuko hajya barabandwa hajya mu gasumo muri aya mazi umva. Nakubwiye hano uzosanga gashwiti. Yego. Sivyo? Uzomenye yuko there is a story behind. Yego. Urumva mze kandi irimo inkomezi z'Imana. Yego. Urumva bro? Niyo mpamvu rero burya bakubwiye igihugu Burundi ari igihugu c'Imana. Urumva nahabiva nibibona ivyatsi vyimeza nibi vyatsi bitoye ntanzara yo kwicura teka ukajya. Yego. Ivyo nivyica. Yes, nuko onye. Merci beaucoup. Mega message dukurikira kuva ku ntango gushika ku mpera. Asante sana.